Ngiyo impamvu ex wawe vyanseka kuva mu mutwe. Umu ex wawe umufashe womukoze iki? Mwosubira mu rukundo canke womutera ivyatsi? Ico kibazo gishobora kuba muri kano kanya nyene kiguteye ibizunguzungu. Mbega iyo wibutse umu ex wawe ni igiki kikuza mu mutwe? Inzigo, ishavu canke umunezero? Wumva worira canke wotwenga? Wumva mwosubirana canke? Kaze, ndi Evarde Izikumva. Iki ni cegeranyo c'umunsi. Iyi ni Iris News. Uyu munsi tuganira kuba ex. Hari ijambo rigezweho ubu, ex. Kumva ngo naka n'umu ex wa naka, ngo barya naba ex. Mbega akajambo gasona neza. Ex, indome zibiri ariko zifise uburemere. Ex bivanye nuko mwatandukanye gashobora gusigura umwansi, umukunzi, canke wa wundi akuguma hafi kugira ngo wivure umusonga iyo rukuzuriye ko ku mukunzi muri kumwe kino gihe. Mu bantu muhura canke wewe nyene uriko urumviriza kino cegeranyo, hari abagendana ibikomere vya kahise kaba ex babo. Bafise urupapuro batarazinga, bacandika ubutumwa bagatinya kuburungika kubera batazi nyene ex yo bwakira. Hari abacinjira kuri profile zabo bahoze bakundana, bakaraba nimba baryohewe, nimba babandanije gutera imbere inyuma yuko batandukanye. Impamvu aba ex bagwira, ugasanga umuntu ageze kugira ubukwe afise aba ex 5, 6, nuko ngo mu rukundo rw'ubu ibintu vyihuta. Gukunda igihe kirekire bisa n'ibidasanzwe. Kandi impamvu suko abantu batagikunda, ahubwo nuko hari vyinshi bisamaza. Iyo utaryohewe mu rukundo, hari uwundi ari hafi, message zibiri mwandikiraniye n'umuntu zishobora gutuma wisanga mu rukundo. Iyo hari ikibazo, option ni nyinshi mu mwanya muto. Mu isi ya kino gihe, gukundana n'umuntu imyaka myinshi bisa n'ibitakibaho. Aho hakurya bavuga ngo n'ubundi nta gikwe, nk'uburyo bwo gusigura ko inkundo z'ubu zabaye update. Gukunda bisigaye ari kwiryohera. Nezera nkunezere, tube turabayeho, narije ubuzima bwazimvye. Ivyo gushira mu rugo umuntu yovyiga ko mu nyuma, ariko mu bajene benshi sico kiza imbere. Aho rero niho ba ex bagwira bakaba benshi. Ugwaruka rw'ubu ruri hagati y'ibintu bibiri: gushaka urukundo nyakuri no gutinya kubabara. Wifuza gukundwa ariko rukagumana hafi inzira yo gusohoka mu rukundo. Wifuza igihe kirekire ruri kumwe ariko rukabaho mu gihe kigufi. Ahari ikibazo nuko uburyo tugwakira bwahindutse. Uko twihuta kururonka niko twihuta kururambirwa, ariko umutima wo ntiwihuta gufuta, ugenda gahoro, ukira gahoro. Ari naco gituma usanga umuntu akibabajwe n'umu ex wiwe bavanye haraheze imyaka 2. Kuko uwo mwigeze gukundana si izina gusa, n'amateka. Ni igihe mwigeze kwemeranya ko muri kumwe mu rugendo rw'ubuzima n'umunezero mwabanyemo, ariko hakagera igihe bigashika ku musozo. Uko vyaheze kenshi biba bibabaje ku buryo benshi bibasigamwe imvune. Umu ex wawe umubonye uyu munsi, ntibiba bikiri vya bindi vyo kugumbirana, amabizu n'utundi tuntu twanyu mwari mwihariye mu gikundana. Ntimuramukanya nk'abigeze gusangira akabisi n'agahiye. Hari abatandukana nabo bakundana, bagaca bafata ingingo yo kutazosubira kugira imigenderanire nabo bakundanye, ubuzima bukabandanya. Hari n'abinjira mu gihe c'agahinda no gufungura bikanka. Hari n'abiyumanganya bagakomeza urugendo, ariko mu mutima hakaguma kwitonganya. Vyari bikwiye kurangira gutyo? Muri ivyo vyose ubwo hora wibuka gushimira ex wawe. Nubwo hari abavuga ko ex ari gikomere umuntu agendana, ko utegerezwa kumwibagira ukamufuta burundu, ariko hari n'ukuri kudakunda kuvuga. Ex no mwigisha, n'umuntu yakweretse uko umutima wawe ukora, uko ushobora gukunda, uko ushobora kubabara, uko ushobora kwihangana, nuko ushobora kongera guhaguruka. Kubw'ivyo
ngo wari ukwiye kumushimira. Ariko ikibazo gikomeye kihari, mwosubirana? Hari abavyemera bati ico twari duhuriyeko nticari gisanzwe, twabanye muri vyinshi. Bakongera kugerageza ngo basubirane, rimwe na rimwe bikagenda neza, ikindi gihe bikaba nko gusubira mu ikosa rya kera, bikarangira ibintu bibaye nabi kurusha. Hari n'abavyanka burundu bati ivyabaye vyararangiye, bagahindura ikaseti ubuzima bukabandanya. Muri make umu ex wawe si umuntu asanzwe, si igihe caheze gusa, ni ikimenyetso, icirori kikwereka aho wavuye naho uri kuraja. Gutandukana n'umukunzi bishobora kukubera intango shasha, ugahera aho wubaka ubuzima bushasha umeze neza, canke bikakubera bibi kurusha. Mw'isi yacu yihuta, urukundo ruracashobora kuramba, canke runyaruka guhera nka stati imara amasaha 24 ikaba iraheze. Umu ex wawe umufashe womukoza iki?